Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kurabira hamwe ibijanye n'uruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano rufadikanije n'ishira hamwe rijejwe gukarihiriza ubumenyi imboneza BRTP ku bakenyezi bajeje intwaro kugira barabire hamwe intambuko abakenyezi b'abarundikazi bagezeko mu gutsimbataza intwaro rusangi na cane cane icokorwa n'ingere coshirwa mu ngiro ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye mu nzego zifata ingingo. Urwo ruganda rukaba rwabereye mu ntara ya Ruyigi kw'igenekerezo rya 27 Nyakanga uyu mwaka w'2022. Mw'ijambo ryiwe ry'ikaze buramatari w'intara ya Ruyigi akaba yaramenyesheje ihangiro ry'urwo ruganda. Kuri uno munsi rero w'igenekerezo rya 27 Nyakanga uno mwaka w'2022 dukoraniye ngaha muri kino kibanza nk'abakenyezi b'indongozi twizewe mu bandi kugira ngo duhugurwe canke tumenyeshwe ivyo vyoza vyubaka igihugu biciye kuri twebwe. Nk'uko umworosha yabishikirije hisunzwe icegeranyo c'inama yabaye harimwo abashingamateka n'abakenguzamateka barabonye ko hari agahaze ku bijanye n'iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zitandukanye. Akaba rero ari igihangiro uyu munsi igiye inama kugira ngo twebwe abatari bahari tubimenyeshwe hanyuma dufate n'umwanzuro na cane cane ko turi mboneza dusanzwe turongoye abandi. Mu vyihweje rero nk'agahaze haragaragaye ko biboneka ko umukenyezi adaserukiwe bikwiye mu nzego zitandukanye zifata ingingo. Akaba arico catumye uno munsi tuba turi ngaha kugira ngo twumve uko ibintu vyifashe hanyuma tugire n'ico dusezeranye twumvikanye ko tugiye guterera nk'abakenyezi barongoye abandi. Eka n'uwari yaserukiye ishirahamwe BRTP mw'ijambo ryiwe ry'ikaze aramenyesha icatumye batunganya urwo ruganda ku bakenyezi bajejwe intwaro. BRTP yishinze gukaburira ubumenyi bw'imboneza z'abarundi bo mu mihingo yose no mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu ihereye na cane cane mu banyamigambwe. Ni naco gituma uno munsi BRTP yifadikanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mwatumiwe mwebwe bubahwa b'abakenyezi murongoye intara na mwebwe bubahwa abakenyezi murongoye amakomine kugira mwunganire ingene ibifasha ibuza abakenyezi kuba benshi mu nzego zifata ingingo vyogabanuka canke bikavaho burundu. Ivyo navyo bikaba vyumvikanywe ko n'abakenyezi b'abashingamateka n'abakenguzamateka mu ruganda rwabahuje Igitega kw'igenekerezo rya 25 Ntwarante muri uno mwaka turimo. Hari mu bikorwa vy'umugambi wa BRTP wiswe mu rurimi rw'icongereza Women Leadership and Participation for Peace, Leap for Peace, nosigura nti ninge n'abakenyezi b'imboneza muri politike bogira uruhara mu gukora kugira amahoro arame. Umugambi Leap for Peace rero uri kurangurwa na BRTP uriko ubera mu ntara zitanu arizo Cibitoke, Gitega, Ngozi, Ruyigi na Makamba. Ukaba uzoca hirya no hino ingene umukenyezi w'umunyepolitike abayeho, ingene yokoroherezwa,
ibimugora n'ibindi, ukaboneraho no kuraba ko uwo mukenyezi afise aho avugira koko. Aho naho sahandi ni uko umukenyezi yoba ari mu nzego zifatirwamwo ingingo. Ijambo nyamukuru ryo kuri uwo munsi rikaba ryashikirijwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, mu vyajejwe harimwo intwaro n'iterambere, aho yamenyesheje ko aho iwacu mu Burundi ugereranije n'ibindi bihugu tugeze ku ntambwe ishimishije mu bijanye n'ingene abakenyezi baserukiwe mu nzego. Ariko ngo nubwo biruko ngo ntiboca bicara baramvye, ahubwo aratera intege abakenyezi ngo batere baje imbere. Banyakubahwa mwese mukoraniye hano batumire bahire, nk'uko abarongoye ishirahamwe BRTP babishikirije, iyi nama y'uyu munsi ikurikiye izindi nama nyinshi zama zatunganijwe kugira ngo abakenyezi baserukira inzego zitandukanye barabire hamwe ikibanza c'abakenyezi b'abarundikazi mu gutsimbataza intwaro rusangi ifatiye mu guserukirwa mu nzego zitandukanye ziserukira abenegihugu. Aho iwacu umuntu ariko arihweza ibintu ingene vyifashe nk'uko n'ibiharuro bivyerekana, biribonekeza ko intambwe tugezeko ugereranije n'ibindi bihugu bitari bike vya Afrika ari nziza cane. Ariko rero nubwo biruko, abakenyezi ntitwoca twicara ngo turamvye ngo vyaratunganye. Nico gituma dukenguruka iki gikorwa kandi tukanatera intege abakenyezi ngo batere baje imbere nk'umuzinga. Kukaba nkako nk'uko no mu matohoza asanzwe agirwa ku vyerekeye uruhara rw'umukenyezi mu gutunganya ivy'igihugu, vyaragaragaye ko benshi bavyifatamwo neza ugereranije n'abagabo muri rusangi. Ni no mu gihe leta uno munsi atakindi kiraje ishinga atari intwaro ibereye ivyara iterambere, ntaworeka gufata uwo murongo tukongera kandi tugafata mu mugongo abakenyezi kuko aribo nkingi z'amahoro n'iterambere. Nk'uko bayamaze ngo uruhusha itungahusha umugore, ni nk'uko twovuga tuti umuhusha w'iterambere ahusha umukenyezi mu nzego zifata ingingo. Ntidukekeranya rero ko mu matora twimirije y'2025 ibitigiri vy'abakenyezi mu nzego z'igihugu bizokwiyongera kuko ubuza gusha buratagata. Ati amanama yagiye araba yarashize ahabona intambamyi nko kubijanye n'amategeko agenga imigambwe, aho usanga uruhara rw'umukenyezi rutagaragara neza. Twumvise kandi ko amanama yagiye akurikirana yashize ahabona intambamyi zituma intambwe twifuza tutazishikako. Nazo izo ntambamyi bagiye barazivuga, ni ibijanye n'uko mu mategeko agenga imigambwe uruhara rw'umukenyezi rutibonekeza neza. Baravuga kandi yuko n'ubukene butuma abakenyezi batari bake badaseruka mu nzego zifata ingingo, bivanye n'uko uburyo bwabo budatuma bitunganya neza ngo baje kwitoza. Kuri iyo myitwarariko yose rero nagomba kubahumuriza kuko isanzwe iri mu myitwarariko ya leta ubwayo. Nico gituma ibitari bike bigiye kurangurwa mu ntumbero yo gutera intambwe iboneka. Ku vyerekeye amategeko na cane cane irigenga imigambwe ridaha ikibanza gikwiye abakenyezi, eka mbere n'ayandi mategeko abugururira imiryango, nagomba kubamenyesha ko uko ikiringo c'imyaka 5 biheze amategeko atari make muri ico gisata arahinduka. Nakaryo keza rero ko kuva uyu munsi mwotunganya amanama mugashikiriza ivyifuzo vyanyu hakiri kare,
maze abashinga amategeko bakaronka ico bazofatirako. Umuhinga ariko aratanga izo nyigisho akaba yaratuyagiye ibijanye n'icigwa yarahejeje gutanga, aho amenyesha ko mu cigwa yatanze yari yashimikiye kuri bikuru bikuru na cane cane kurabira hamwe mbega n'izihe ntambamyi zibuza umukenyezi kuja mu nzego zifata ingingo. Ego murakoze, hano twari twahujwe n'ikiyago. Ikiyago catanguriwe n'ikindi mu mwaka uheze, harabaye ikiyago nk'iki mwabonye cabaye ku rugero rw'igihugu gihuza cane cane abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi hamwe n'abakenyezi bari barongoye imihari y'abakenyezi yegamira imigambwe. Rero ico gihe baratoye muri ico kiyago twarimwo, baratoye ibintu bikuru bikuru vyimira umukenyezi ugasanga biramubera intambamyi mu kuja mu nzego zifata ingingo, zaba zivuye mu matora zaba nizica mu kugenwa. Rero izo ntambamyi zitatu bamaze kuzitora baravuze n'icokogwa, turagira plan d'action, nukuvuga ko bateguye umugambi w'ingene izo ntambamyi bozikorera ko mu buryo bwo gukora ubuvugizi, nukuvuga plaidoyer, kugira ngo ikibanza c'umukenyezi mu nzego zifata ingingo cisununure, haba mu nzego zifata ingingo zica mu matora n'izica mu kugenwa, n'imiburiburi dushikire 30%. Uyu munsi rero twahuye n'abakenyezi b'abastanteri hamwe n'ababuramatari kugira ngo ico kiyago tukibandanye, catangwe mu mwaka uheze, tukinonosore nabo barabe ivyo bakuru babo bashitseko, barabe ko hari ico bobunganira kugira ngo habe umugambi urashe mwiza wo gukora ubuvugizi. Abakenyezi aba bakenyezi twahuye uyu munsi bunganire abo twahuye mu mwaka uheze, barabe mbega izo ntambamyi batoye nizo koko ari ntambamyi nyamukuru, mbega ivyo bavuze vyokogwa nabo bikora, ntaco bokunganira, mbega abo bazokora ko ubwo buvugizi, abazokora ko plaidoyer, nta bandi babona bafata ingingo iyo plaidoyer, ubwo buvugizi bwokorerwako. Muri rusangi ivyo bakuru babo babashinga amateka n'abakenguza amateka bashitseko babishimye, ariko kandi haraho wasanga bagira bati nk'iyi ngorane tubona twononosora kurusha tukayivuga uko. Tuvuge nk'ingorane y'ubukene bakuru babo bari biyumviye kugushirako gukorerako ubuvugizi, bagize bati mbega nk'iyi ngorane hako tuvuga ko ari ubukene bw'abakenyezi, ubwo ntitwovuga ko ahubwo batigenga neza, bafite ingorane yo kwigenga mu vyerekeye gutunganya amatungo y'urugo, bavyise faible indépendance économique de la femme. Nkaho murumva bahinyanyuye. Hariho n'ubindi bikorwa bagize bati nkaha twokongera ko guhimiriza, ntituvuga abakenyezi gusa mugabo dushiremo cane cane n'abakenyezi bize babanguke baje mu migambwe kugira ngo bashobora no kuja mu nzego zifata ingingo, kuko bica mu migambwe kandi abakenyezi bari mu migambwe bahora babura bashobora kuzezwizwa na biriya abakenyezi bize ti bakerebuke. Nk'ico ni ikintu bongeyeko, hariho n'ibindi bimwe bimwe bongeyeko, ariko muri make bashimye ivyo bakuru babo bari bakoze. Ararungira agatera kamo abarongozi b'imigambwe ngo bahe ikibanza kiboneka abakenyezi. Arongera agatera kamo kandi n'abaje gufata ingingo mu buzima bw'igihugu ngo haboneke politike y'igihugu itomora neza ikibanza c'umukenyezi mu bibanza biboneka biciye mu kugenwa. Akamunotera no gahereza cane cane ubwa mbere ku bajejwe ku barongoye imigambwe,
kugira ngo bahe ikibanza kiboneka mu nzego zifata ingingo, muri zirya nzego nyene hajya nyene hafatirwa ingingo abakenyezi babemwo, kubera ukugena kubera hajya nyene urutonde rw'abaja mu matora rutunganirizwa hajya nyene cane cane mu kugena abasabwa imigambwe ngo baje mu nzego zifata ingingo, ukugena bibera hajya nyene. Rero jewe akamo kambere no gatera abarongoye imigambwe ngo bugurure amategeko atunganya imigambwe, yugurure atomore neza ikibanza c'umukenyezi nikiye, hanyuma abaheze rero izo nzego rero nazo z'imigambwe zice zugururira mu buryo bufadika bwumvikana bugaragara, zugururire ikibanza c'umukenyezi kiboneke. Hanyuma abandi notera kamo nabajejwe gufata ingingo mu buzima bw'igihugu, haba muri leta, haba mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, haboneke politike y'igihugu iboneka, igaragara, itomora neza ikibanza c'umukenyezi mu nzego zifata ingingo, cane cane izica mu kugenwa, niho haboneka ko hari agahaze. Izindi urabona ko intambwe yoyo ihari kubera amategeko atomora neza ikibanza c'umukenyezi mu nzego zifata ingingo, ariko naho nyene haragahaze nko ku rugero rw'imitumba, amategeko atomore neza. Nico gituma nateye akamo abajejwe ari leta, ari inama nshingamateka, inama nkenguzamateka, nukuri itegeko ritunganya amatora niryasubirwamwo dutegura amatora ya 2025, habe ukwitwararika yuko haboneka igiharuro co gitomora neza ingene abakenyezi boserukirwa ku rugero rw'imitumba, kubera hoho kitanditse usanga abakenyezi ari bake cyane. Ariko kandi ndakeka yuko burya hageze yuko dutera intambwe, abakenyezi ivyo vyiyumviro bamaze kubitanga ijya nino, harageze ko dutera intambwe mu rugero rwo kungana abagabo n'abagore mu burenganzira bwo kuja mu nzego zifata ingingo, kubera amategeko atandukanye twanashikirije yerekana ko umugabo n'umugore bafise uburenganzira bungana mu kuja mu vyerekeye politiki, mu kuja mu nzego zifata ingingo. Ibwirizwa shingiro n'amategeko ashira mu ngiro hamwe n'amategeko mpuzamakungu uyu munsi azari no mu ibwirizwa shingiro yerekeye agateka kazina muntu, vyose biratomora yuko abakenyezi n'abagabo bafise uburenganzira bungana bumwe mu kuja mu nzego zifata ingingo. Tukaba twaraganiriye n'abakenyezi b'indongozi bari bahejeje gukurikirana urwo ruganda, bakaba baraduciriye ku mayange intambamyi babonye zituma umukenyezi adaserukirwa bikwiye mu nzego zifata ingingo. Muri komini wacu novuga nti abakenyezi serukiro rukwiye, kuko mu mitumba 24 abakenyezi ni 5 gusa. Murumva ko bakiri ku rugero rutoyi, turifuza ko urwo rugero rwoduka, ariko bizova ku bakenyezi bonyene, twebwe nyene twabishiramwo ishaka. Yuko tubibona ubwa mbere hariho imico y'ikirundi, hari abakenyezi bazi ko ari abo mu kigo, ariko ivyo vyarataye igihe umukenyezi afise ijambo. Hari abakenyezi kandi batiyemera, babona umengo ntibashoboye. Abakenyezi kandi hari abakenyezi bakengerana, batashigikirana. Niyo hageze amatora usanga abakenyezi haze gutora abakenyezi nkabo bagatora abagabo. Hacarireho rero abakenyezi badashigikirana. Igituma abakenyezi bataturwa no ku rugero runini nuko harimwo n'abitwaza ubukene, bavuga bati kugira ngo uje gutorwa nuko ufise uburyo bwo kugendera bene gihugu, kurondera abanywanyi, ugasanga yeraguma avuga ati ndakenye. Haro n'iyindi ntambamye novuga, usanga abagabo batemerera abakenyezi babo kuja mu vya politiki, bagatinya ko
abatowe baca bakengera abagabo, hanavuga ko basumbye imishahara bagaca bagirako. Murumva ko abakenyezi bafatirwa na vyinshi, bagira intambamyi na vyinshi. Rero uno munsi twaravye ibituma umukenyezi adaserukirwa bikwiye. Twabonye yuko umukenyezi ubwa mbere ari umuntu yikumira muri ivyo bikorwa. Turabona yuko umukenyezi ari umuntu atari novuga yuko adahimirijwe bikwiye kugira ashobore kuboneka muri ivyo bikorwa cyane cyane vya politike, kandi turabona yuko umukenyezi akeneye gufatwa mu mugongo ashobore kwisanzura muri ivyo bikorwa. Ikindi naco twabonye yuko umukenyezi adafise uburyo bukwiye, novuga yuko adafise umwidegemvyo wo gushobora gufata ingingo mu butunzi bw'umuryango kugira bishobore kumufasha nawe nyene kugira aje mu bandi akoresheje ubwo butunzi bw'umuryango, maze yumve yuko ashoboye kwiyagurira ikibanza muri izo nzego za politiki. Intambamyi twabonye bwa mbere nuko abakenyezi bamwe bamwe ubwabo batarumva akamaro ko kuja mu migambwe itandukanye, mu gihe tuzi ko umukenyezi kugira ngo aje mu rwego ruca nk'ruriya aba yabanje kuba mu nzego mu migambwe itandukanye. Ico naco rero ikibazo twasanze abakenyezi benshi hari abataratahura kuja ahabona, mu gihe hatanzwe inyigisho nyinshi zo guhimiriza abakenyezi kuva mu kigo bakaja ahabona nabo bakaza baraserura ivyiyumviro vyabo. Ati mu gihe abakenyezi boserukirwa bikwiye mu nzego zifata ingingo vyofasha vyinshi mu gihugu cacu na cane cane mu bijanye n'iterambere. Ego ndabona hari akarusho kobaho kuko turavuga ko ari kungana kw'abagabo n'abagore, ariko si ukungana kuvuga ngo umuganga mu nzego, ni ukuvuga mu ngingo zifata anashatse kuvuga ko umukenyezi agiye imbere, kandi tumaze kubona ko abakenyezi batowe ahenshi bigenda neza, haba mugenda mukara mu makomine eka no mu zindi nzego abakenyezi barashoboye. Tashoboza ari hamwe mu nzego abakenyezi bosumba abagabo musanga ibintu bimeze neza. Murazi ko ariho n'ibihugu usanga abakenyezi batwara ibihugu kandi usanga bimeze neza. Iserukirwa ry'abakenyezi mu nzego zifata ingingo birafise ico vyungura mu gihugu, mu mibereho y'abene gihugu. Murazi ko tubaye mu butandukane, hari abagabo hari abakenyezi, hanyuma mu gufata ingingo hariho ingingo usanga ziko zifatirwa abakenyezi ubwabo batagishijwe inama. Nakaryo keza rero umukenyezi yashitse muri urwo rwego gushikiriza nawe ivyiyumviro vyotuma umukenyezi atera aje imbere mu iterambere ry'igihugu ndetse no mu kibano, aho usanga kenshi twanabonye ko nibituma abakenyezi boja mu nzego hari ibibazo byinshi usanga bikubera mu ngo nyinshi, ingo n'imiryango, ugasanga abakenyezi ahenshi barahohoterwa bakabura abo bitura. Abakenyezi rero bagiye muri izo nzego zifata ingingo barafasha kugira ngo umwene gihugu wese mu bwisanzure bwiwe aronke urwego rusha nk'ruriya yitura, bashobora kumwakira bakamwumviriza bakamenya no gutora ibibazo inyishu y'ibibazo abafise. Kugira umukenyezi ashobore kuronka ikibanza gikwiye, twabonye yuko byinshi bihagaze ku mukenyezi. Nuko umukenyezi abanza akava muri ivyo byo kwikumira aje mu bandi, aboneke cyane cyane mu migambo, kuko kugira umuntu ashobore kwisanzura ashobore kuboneka nuko aja mu bandi. Twabonye yuko abakenyezi umugambwe hariyo benshi babifata mineneko, nuko bo kumva yuko bahamagariwe kuva muri iyo mico yo kwikumira, babone yuko igihugu naco kibakeneye, bagende mu bandi maze bakore baboneke, niho tuzoronka ikibanza gikwiye nk'abakenyezi mu gihugu cyose, mu bibanza byose byo gufata ingingo mu gihugu no mu nzego z'igihugu.
twaganiriye na sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundi kazi n'uwo gusaba umurundi kazi n'uwo gukuya umurundi kazi n'uwo gusasa niyibambewe sogokuru niyibambewe nyogokuru niyibambewe sivyo gusa aribaruka akarera ibibondo ararima akagwiza umwimbu arigisha aravura arategeka araserukira igihugu